imisi yanje yose yapfuye ubusa igihe nari ngikorera Satani nibusi ngene nakora atakuruhuka kandi ingero nohawe arurufu Imana ishimwe kuko itanditse ombe nkiri muri ubwo buja icaha kubw'amaraso ya Yesu singifarubi nzohabwa ubugingo butazoshira nasezera nije Yesu uhoraho ivy'ugomba ninashika no kumviro sinzoreka kunezerwa kera nari nahabiye kure munge sombizisi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyegesha kumusenga bituma muranezerwa nimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Haleluya. Amen. Uwo ni umunezero mfise. Hari umunezero udasanzwe uri kurigisha abakozi b'Imana, abantu bazi iby'Imana, kuko ari gukomezanya ngo tugire intambuko. Ikintu kijya mu mutima wanje gituma nkunda abakozi b'Imana, iyo umuntu avuze nk'ibyo nari kuvugaho numva no mutarika. Avuze nk'ijambo cyangwa nigize kuvuga urumva numva ndamukunze again and again. Naho ari abantu babazonja mu by'Imana bakankura ivuze. Umuntu yafashe yo kwihanye ngo abakozi b'Imana ngo bavuga ibibaraba ngo akabya twebwe. Nanjye nkamenya ati uyu harapatiye. Je uringe nk'iryo mbanjoye kuko ibitanda bande bahaye sene byo bamarira ikiba. Ibyo nabwira naje birandaba, which is good, very good point. Nijya mufite umunsi ingenda ivuge mwumvirize ivuga ngo naho bimeze uko komeza ukiranuke. Bana sifiwe. Amen. Uko nyene kubona bimeze komeza ugororoke. None se umbije byo nakuzanira kweri ajya byo niyihane kwirindi naje. Ariko uko ibyo narose ntawunzi ibyo ngere bimeze. Gusa ibyanjye razire bimeze. Ariko ibyawe biri mu buryo bubiri. Bikaba bitari bibi ni byiza. Ibyo bakaba ari byiza komeza ukiranuke naho ari byiza. Bikaba ari bibi sugwitwaza ngo ntukiranuke. Bikaba byiza komeza ukiranuke. Bikaba bibi komeza ugirene ukiranuke. Dusome muri ibyakozwe n'intumwa 14:22. Baremesha imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinja mu bwami bw'Imana. Amen. Ku mutwe w'amajambo avuga ngo Paulo ategwa amabuye. Ariko bo gutera amabuye kagumukizwa babaga mu vyumbi ugiye mu bwenge mu kwivamwe bamuteye amabuye Paulo bamuziza ubutumwa. None bo baguteye amabuye umva bo bandana bakuvuze nabi umva bo bandana kuko ibyo bibaho. Hari iby'Imana itakubariye, hari iby'Imana itakuvuga yavuze utazi uzodona ukorokeyemo. Ubimenya hari igihe utari kuza, hari ikintu muhura ukavuga ngo iyo menya sinari kugubaka abo mugabo abo mugore abo bace barabimenya
n'abavugishwa benshi negeze kubigisha kera bababwira ivyiza gusa. Ingo kwa Yesu hari amahoro. Ivy'umusaraba akubwira bito bito bitagukivuto umaze kubashika sasa niho bibona washitsemo. Uweze kurudi inyuma. Nta gusubira inyuma. Nitwaye turekuriwe gusubira inyuma. Naho dusubira inyuma tukagwa cyangwa tukayoba ntivyari birekuwe. Hari umuntu ikibazo cyanyohera baza ngo kugwa no gusubira inyuma no kuzimira hagoye iki? Sindakibajije kuko cyo bacanga gatoya. Ariko inyishu yavuze ati yavuze ko kugwa bisanzwe. Kwe tubaca ngo umuntu yaraguye. Kugwa birasanzwe. Uguye ugwa hanyene uvyukira hanyene. Kuzimira naho ego mina hushika kure sivyo wagombye. Mugabo gusubira inyuma ugombe guhindukira uko. Gusubira siri ivasi nta muntu agari ivasi agende nyuma. Abari modoka ugomba guhindukira uko hajya hari mwijura kurajaye ukahaya bakungombwa yawe ukagiriza ugasubira inyuma. Ibyo ntibireku nivyo bibireye kugwaho wanga wakunda bivuga ngo niragwa nzogirante nzovyuka. Kuzimira naho ubimenye ko wazimiye urazimurukato. Ngo gusubira inyuma mugabo iyo business ntabwo ikora ngo usubira inyuma ngo wongere ugaruke ngo umugira ibyo ntabyo ukora ubonye wagiye inyuma hari gutagaruka. Hari indirimbo yijana na 22 namanda iririmba singoba kurimba ngo ndasoma muri yo nzira igoye icyo mbega murura hehe tuja muri cya gihugu Imana itunganyije mu misozi no mu myonga niho duca tujibwami wewe nitwojana se muri icyo gihugu kindi mbega muziga yiki hariho question mark abantu bagira makenga. Umwami wazoduha amazi y'agakiza n'igitoro cy'ubugingo tubane n'Imana yacu. None se mfa kugenda nta n'ibyago mutinya barabibona ko biri umwe babihisha ngo nta byago biriyo uyu ko yabibonye bati nta byago mutinya se ntabyo mubona nkubwira ni ugomba ubibone we komeza tu sekizima inzira ishika byago bibemwo. Hari umuntu ajya ubuki kweri inzuki zamuha agahengwe ibikunda wegenda wagenda torubukura ingene inzuki zikwereka ako ubuki ngabuheba ngo nuko hari inzuki none ujya buki bavuga bw'ikanani kweri hajya ntibwari bw'inzuki je buki nzizi bwari bw'inzuki kweri hajya inzuki akamaro k'inzuki ono tuyuki ni duto duto ariko dukora ubuki bwinshi. Hajya ibanga ry'inzuki zikorera hamwe ikivumvura kinganuku utwukira igikora litungana n'izima. Je nibaza ko sindabisoma ariko naza ko bwari bw'inzuki. Rero bw'inzuki rero si ivyo hari gihe ukujya hamba bwize ko none rero nta muntu utinya ijuru kubera amageragezwa abaga ugahitamo guheba ijuru kubera amageragezwa wowe ko mpari ijuru n'amageragezwa ayo yobo burimo canka yobo bucamo maze ko muri twebwe hari umuntu barashikira yo muri twebwe harashikira Yesu muri twebwe harashikira Daniel. Hari bangana kundiye muri kino gikorwa cyangwa n'urugendo mu gusoma Bible igituma ubona ibintu ningabire ufise kubera udafise ingabire zose reka nandi bagusomeremo kuko nabonye mwese mufise ibitabo birashoboka musoma Bible mwese ari ahantu usoma ibyo basigura ntuyibone kandi wahasoma nuko nandi bagendera ibyo usomye ukabona hari abandi bataba babibonye urose umwanya wacugirane ugacu bivuga tugafashanya n'abataguvuga ubutumwa umwanya wo gushinga intaye wanyura hari. None bakundwa uko biri kose dukomeze dukiranuke. Muri Matayo 13 havuga yanzira ifunganye n'inzira yagutse nihitamwo guca mu yagutse cyangwa guca mu ifunganye ariko ufatiye kuri ya mufise uko bigenda kose uce mu ifunganye yagutse naho ubona abantu cyo kwayicamwo wowe yaranje uce mu ifunganye nija mu bugingo iyagutse ihereza mu mahonero. Ubona abantu bose bavuga ati hapasawa ugenda nyene utambikije amaboko gasanzura uye ariko inzira ijya mu hejuru size yawe sinzi ngene ngana ariko uko biri kose ugobe muto nka jewe iguma ifunganye ntuza gusanga iri wide ngo kuri muto muto ugobe muto iyo nzira afunganye no kuri wewe abo uvyibushe irafunganye abe na muto gizende irafunganye bisobanurwa ha bintu byinshi tutarekuriwe. Urabona umukristo wa kino gihumubuye ikintu
akubwira ko bwana wewe amajambo yaragushitse wewe nturi kugiye. Ariko Imana ndayitinyira, Imana yica abantu bose igihe cya Nowa, hagasigara Nowa n'umugore n'abakazana biwe batatu, namwe batatu. Mwe murayikinisha kweli? Umwe ambwiye ngo Imana ngo wewe ngo fata abana bawe ukabasha mu itano ry'umuriro ngo abana bavyaye ukunda. Ebaga Imana mwebwe mukubona yifinisha kweli? Imana yavuze ijambo niko mukintu cyaje tubwiye. Izorishitsa tu. Iraguha umwanya ikazogutandika umenya ati bwana ni jewe nyene binaniye Imana si yombi. Ndemutaka jambo ndiko kuvuga ngo uko biri kose komeza ukiranuke. Ikindi ngira mvuge sigaje bikiya ndazingeza kamya gatatu. Ntihazagire umuntu abahenda ngo mwemere. Ntimumubwire ko mukuze mutohendwa kuko habiwa nayisoma. Nasanze ari umuvugisha Imana yatumye. Ivyanditse mu bami ndabwe nabwiho bari ko ni masomo bakwire mu bami 13 abami bami 13 murongo wa mbere gushika na kane. Taho mu wasoma mbere mirongo myinshi nabwire samari. Iho mugabo umuvugisha. Umuvugisha no kuri w'Imana akora iby'ukuri. Imana yamutuma arashika ahantu arakorera Imana neza. Nijye Imana mubwiye biba uko yavuze. Nasikuze no kurutoki yagiye muzobyisomera. Nyamwami amugati ngo nguhinja. Avuze hasinja kuko Imana yavuze ko ntarya kandi ko inzanza gucamwo atariyo inzana zari nza gutahana wahara harokoka. Ari mu kayira ko ragenda abahungu baraho bundi muvugishwa baja muhira babwira setepa kurazi iyo tuvuye ibitangaza byahabaye muvugisho Imana byo yakoreye byabaye hatari kuko ibitangaza cyakangaje abantu umwami yamutumye urutoki ngo mufate uwo mugabo hama nyako kakanyonyoka kanyonyotse hama tisengera Imana impari aramusengera ishamuhari kandi ikintu yari yavuze avuga ati ico gicaniro kizosaduka n'umunyota waho ukiraho hantu byaci bigenda uko nyene uwo munsi nyiraho nyene akiraho nyene basi nyamuga acamukurikira amukwirika muvugishwa avuga ngo marayika ngo Imana ngo yaje ngo ambwira ngo ndaguhinya ngo dusangire aramwinginga aramuhenda ko yari ko aranamuhenda ka icyantangaje nibagene avugishwa bwa bundi barabeshya yamuvugisho w'Imana nawe nyene acambira ngo marayika yamuzi kumbe yagomba kubona ibyo bitangaza urumva yagomba n'ibindi nyene nawe yagomba ibintu nyene ngo abibone icyambabaje rero uyo muvugishwa agarutse ngo nuko bwo none muvugishwa iyo story ndaza ko kuzimana muyizi baricara barajya bataraheza kurya umunyene yamuhenda caravuga mwe mamuza akavuze ngo kutumviye Imana urapfuye irigaratashe ageze mu kayira asanga intambwe yamutegereye intambwe ikiramurya yaramunize gusiyo ntambwe ntiyapfa n'indogo yagira ko niya ntambwe yayijya hama abantu baramenya no kubera tumviye Imana yamutumye emuga ico ngo kuvuga na Imana yagukoreshwa no kubyabaye ntuzemere guhenda ntuzosye bwose ngo washitse niyo menda vuga ijambo turashika mu ijuru turacabanda komeza ugororoke komeza ukiranuke mugabo ntubone ngo wahejeje ngo byakwiye kuko nk'abarinje twangira toka cyangwa ngo Imana yarahana ndi sawa ibyo gutunganya ukaba utabitunganije ndimo zatotse ntugenda nanjye bazatotse ipo ntabwo kwabwira ngo ntihazagire uzobahenda kandi ntabwo ko taho mpaririza ngo genda kuze ntawo mpenda ahantu muvugisha ko bitangaza yahenzwe n'utohendwa uraba amaso ahubwo ntuzuhendwe uko bigenda kose kiranuka kuko imbere y'Imana nta gwitwazo tuzogira ibi ntabwo kandi bisubiramo Imana ibaza ati Adam urihe kwa mugori wa ikibazo urihe wakoze iki byagenze ne kandi iyo mabumwana mu kwihana ararahaba yataba umugore shango je nayo gukizwa kizwa uko nyene gataba umugabo ngo jewe guma nkorera Imana nta gupfana imfano ni naka bikabyanse umuntu Daniel yakijijwe agatabwa mu guhobo agakiranuka kabisa wageze gwe kwa Daniel kwe kuvuga ngo Mana ngo byumve ngo urabona abantu basino kuranuka ngo nabura byumve byanse ntibikundi ngo urabona umwana arangoye umwana akugore ariko kiranuka aburongoye niba sare ariko kiranuka nabasaze n'abakurongoye nibahinduka kiranuka naho bahindutse
kuko ntuzoshikamwo ngo uvuge ngo urabona nta deliberation zo biri yumva kugucishirizamo ngo urabona ngo wewe hakuna wobewe urobewe. Muri Zaburi ya mbere imwe bavuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'abari, adagara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Abacokoranyi namwe ndarikurikirana kandi ndarivuga kenshi by'abacokoranyi kwera natombeye no kunyarwanda ryumva hamwe bavuga ngo ntimuzimire Imana icokogwa, kunyarwanda rivuga neza ngo Imana ngo ntinegurizwe izuru. Bwana Yesu sana. Amen. Ndikaba ngo hayiga umuntu atagira mu namaza babi, adagarara mu nzira abanyabyaha, aticana n'abacokora. Ijambo ryadukomeze muri ku mutwe. Ariko amajambo atatu uyarahavye hari gusanga yajamwe ahagararanye cyangwa usanga muhariza mu nzira iyo y'abanyabyaha wayigiriyemo canke wicaranye n'abacokoranye. Ariko igaze ko umuntu acokora Imana kidatinya kwera nigeze kuvuga ijambo ryo kurogota mbona abantu bako baranyumva eba ko umuntu arogota karogota ku murango izuba kavuga amajambo mabi namwe muvyumvi kavuga umukozi w'Imana nabi kamukura impuzu titubire kuri we bagabo twishije Dawidi yabonye akabero kenshi Sauli yigeze amwica kandi yamukoreye kibi kenshi sirimesi kabiri gushika cyagatwe k'impuzu ngameka ati nari kukwica ndabigomba. Umuntu yasizwe amavuta ntugiruko naho wamufumye mumba bari mbuze ukohoye hari uco babahara ngo niko nge ndabizi naho wamufumye wamufatanye itonga kugira izintuge niko Bible bivuga. Mugoro uco gihe aho bigeze ubu Facebook, Instagram, WhatsApp niho bica bijya niho bigeze ubu niho rero byaparanganye impene niba muzizi impene zisamburirako impene nazitunze kweri impene igomba uhome n'ubudongo iruhuka itoboye niko abantu ubu tumeze. Samweli amanyanga yabonye ntiyakwiye kumunwa kuri Eli n'abahungu ba Eli kandi nimba hari umuvugisha akomeye kwisi Samweli arimo. Imigani 14:15 15 havuga imbura bwenge yemera ijambo ryose ariko umunyamakenga agenda gavye. Dusubire mu nzira mbajoshe kwere imbura bwenge yemera ijambo ryose ariko umunyamakenga agenda gavye. Mu majambo menshi nusha kwemera yose ijambo ry'amakenga ugomba kubugavye ariko naje nabwiye ngo kwemeze kose ukiranuke biba byiza babibi. Ndabwira kandi ngo ntiwemere kubeshwa, ndabwira ko mufasha abakene nafatiye no kwishikanwa ati uko byogenda kose niruka gutanga ishikanwa kubera imbere yose ukiranuka uzoyivuyemo ndiko nkora indunduro. Amajambo yose wigishijwe ntarahinduka urabandanya nayo cyangwa ijambo Imana yakubwiye nirizoshikana ngo rihinduka ngo nuko ugeze mu kindi gihugu amasena ashaka guteba ariko azoshika. Ko ndakora indunduro amajambo nayo wumva agwanye wigeze kumbura amaso. Paulo yavuze ngo uzozana ubundi butumwa budasa nubwo twababwiye naho ntoyuzuriza muzobitindazi ko muzobibona. Hanyuma ndiko ndahera rero uko biri kose komeza ukizwe komeza ukiranuka biba byiza biba bibi ibyucamwo byose irindi kibi kora ibyiza rindira isezo ryawe kandi utibagira ko icyaha cyose gisingaruka yacu ihangomba kwadoma kuri kubera ko twarakijwe turihana icyaha cyose gifise ingaruka yacu. Cyo bavuga ko hano hantu ingaruka z'icyaha zizogabanuka buke uko uzobandanya ukizwa ariko mu ntango aha n'ubu badomera ko ingaruka z'icyaha. Ndasomye hamwe mu mategeko yerekana ko Imana ihana urunga yo gushika ku gihumbi naradamwe kwere naho mwijuru atawuzogira ibyaha by'ubundi aha kwisi ingaruka z'ibyaha n'ibyo utakoze ibyakoze na muhiri wawe urazihonja ndabayishutse. Akaroro ni kwamba abakibiti wedi baye nabi sikwabikiye gusa n'abatabikiye bagira ingaruka rero ibyaha ingaruka zabyo
hanyuma ikibi tukinesheshe icyiza. Ikindi mpereje ko ntidusoma ndavuga ndabwira igice ndusoma kuvuga ngo ntupfe ibyo uvuze, ntuvuge ibyo utazi. Yobu 42:2-6 havuga ngo nta na kimwe gishobora kubuza imigabo y'Imana kuko ishobora byose. Yobu yavuze ibyo atatahuye, yavuze ibitangaza birimurengeye atazi, nico catumye yizinukwa akagirane akihana. Imana idufashe cyane. Turimbe cya gice gusa naririmba mu ntango mbone gusenga. Bwana Yesu ashimwe sana. Nasezera nije Yesu guhoraho livyugomba ninashika no kumfiro sinzoreka kunezerwa mimbaze Yesu ya ogeje ibyaha anyigisha okumusenga bituma mporanezerwa mimbaze Yesu yanyo kechizya. Uragororotse Mana yo mwijuru, ndagushimiye Mwami mwiza uduhaye ku imbere yawe Mwami, ndagushimiye ku byabaye byose, ndagushimiye Mami nyine gushinga intango ndakuvuge ijambo ryo kugira ngo tugororoke dukiranuke uko byoba kose, biba byiza dukiranuke. Ubwanje unshoboze kubana kugororokera Mwami, bene data twe mu kino cyumba hano hantu turi ubashoboze kubanda gukiranuka Mwami. Wo byagoye akagwa umuwe kubyuka, nuwazimiye agahuba umuwe kugaruka ku nzira. Abasuye inyuma Mwami ubibuka batabare, ingingo bafashe zirakomeye zo gusubira inyuma no kubivamwo no kubireka. Ubibuke Mana, ubibuke Mwami, ndasenze abaraha n'abataraha Mwami, utwibuke Mwami. Kwihana n'ivyoroha, nsaba ngo mwe mugera ari watahuza umuntu wese yagenze nabi ngo abone gutungana. Niba Yobu yarihanye, kandi ijambo yamushinga ko atacumuye, ariko nawe yivugiye ko yizinutswe akihana. Mwami ndavuze ngo ubwanyu ushoboze, namwe tubashoboze tugira ubuntu Mwami. Ijambo ryawe ntawe urinesha kuko urukuri Mwami, wewe urukuri ntuhinduka. Ni twebwe duhindagurika Mwami, ni twebwe dukora ikibi, ni twebwe tuvuga nabi, ni twebwe turaba nabi, ni twebwe dutsitaza abandi, ni twebwe twifuriza abandi bibi. Utugirire ikigongwe Mana, utubabarire Mwami ngo tugukorere Mwami. Ni twebwe ducika intege tugasubira inyuma tukabivamwo mu izina rya Yesu. Ni twebwe tumeze nka Adamu tukavuga abandi baduteye kugwa no kubivamwo. Mana udutabare, urokora ubugingo bwacu, wibuka imitima yacu aje gusenga. Ariko icyo natahuye neza nuko iyo dusenze ari twebwe duhinduka tukakwegera wowe, ntabwo uhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Nuko iyo tugiye ubuntu kubyo ugomba tukabikora Mwami, uba muri twebwe. Urakoze kuduhezagira, wezagira amasenga kuri uyu munsi, wezagira ibikoreka byose kuri uyu munsi Mwami, wezagira abari ngaha bose, wezagira abakozi bawe bose, wezagira ishengero ryawe ryose. N'ijambo twumvise ureze imitima yacu ngo ijyaho dukeneye dushikanyuze ubukoze. Ni mwiza Yesu Kristo Mwami, mukizabe nizeye. Amen.